Nkuko ndi marraine wiwe nkuko mwabibonye muri lancement officiel ya film Ciramunda. Rero turaganira rimwe rimwe. Rero ibintu nk'ivyo sinara kubimenya. Yarabimbwiye. Okay. Aje guherekeza Mimi Mireille. Agomba afata indege Rutemikirere. Yego. Ntituramenya ni yagomba Jakweri. Naranatubarira. Murindire gatoya. Je nanje nabonye telefone arambwira ati brother ndagukeneye uze umperekeze ku kibuga c'indege ariko amakuru yagiye nta makuru ugira sita wanje sinzi yagiye nuko ngomba cenda mubaza ugiye he Bakunzi ba Afashe Media TV murabona ko turi kuri airport mwese murahabona turabakunzi ba Mimi twumvise amakuru ko agira afate indege rero turi hano turamutegereje turaza kubereka ingene aje ingene aza kurira byose mukomeze kudukurikiranira hamwe twese Hello guys, murameze neza naka tumeze neza cyane wamaze kumwibonera wahora nyumva ku maji gusa canke kuri audio kana kubwira ko ari kuri audio ni Fabere Burundi canke ikiranga kiri umwero urabona ko uno munsi uri hejuru turi hahantu hatamenyego hahantu iyo hagiye cyane abantu baje tangura kwiyumvira aragiye aragarutse nuko hanyuma uno munsi sindi je nyene ndi kumwe n'umukobwa mwiza cyane bose baramuzi Mudemu kabisa umuravye ubona ko aba ari ibintu bimeze neza cyane. Bite? Ni sawa? Ameze neza. Namahoro. Ndakubona? Imbere byose. Witwa gute? Kazina kanje ni Bwitonzi Krista Chance. Ego. Wow, Bwitonzi Krista Chance. Guys, ibintu babimeze neza cyane. Ndi kumwe na Bwitonzi Krista amahigwe. Ndababona. Guys, uno mudemu nkunze kumubona ahantu ari kumwe n'abantu bamwe nuko ko ndagusanze nga kuri airport waje nga akora iki naje guherekeza mushiti wanje Mimi Mireille nuko uno munsi uri hejuru waje ngaha waje guherekeza Mimi Mireille none kwatana kimwe twari tuzi wewe wabimenye gute ko uno munsi Mimi Mireille ashobora kugenda agafata urugendo nkuko ndi marraine wiwe nkuko mwabibonye muri lancement officiel ya film Ciramunda. Rero turaganira rimwe rimwe. Rero ibintu nk'ivyo sinara kubimenya. Yarabimbwiye. Okay. Guys, murakoze cyane niyo mpamvu niwe ndamubaza ibibazo byinshi kubera ko ngaha ndahabona abatoyi ba Mimi Mireille ndabona yuko nabo bameze neza cyane bavuga ati bati marawe muveni wabagonge ati twebwe no munsi twamaze kuyishikira kubera ko urabona ko ibintu biba bimeze neza cyane uno mukobwa mwiza cyane yitwa Krista avuga ati turamutegereje none Mimi ari he araje vuba cyane murindire yibitse arashitse ana telefone wow nuko ndabona gaha ku ruhande Camamare Marcus umusaza Chubatse gute? Safi. Umeze neza? Safi. Ndakubona nawe wayigereye kuma uramubona nyine yatwitse kwanza. Fatira kamera ko mutabazi. Banze. Guys, oya njirira hasi urabe kino kirato yambaye. Mahera make ni nka $500 ari mwa kino kirato. Ayo ni make mvuze. Ishati nazo ni za zindi za $600 zimwe zo muri ville. Amwe batagura mu marundi gusa. Camamare. Umeze neza? Imodoka nayo ubona iyi modoka si yawe Abraham iyi modoka uriko ntabwo ari gwawe imodoka uriko ntabwo ari gwawe imodoka za Camamare zibenize imodoka za Camamare ntabwo ari Agiye ni Vanguard nuko guys mudutegereze gato urabona ko na Camamare iberenga Mireille nawe yamaze gushika rindira tuce tubereka ingene biriko biragenda ariko entre temps Camamare aje guherekeza Mimi Mireille agomba afata indege Rutemikirere yego ntituramenya ni yagomba Jakweri naranatubarira murindire gatoya bakunzi ba Afashe Media je nanje nabonye telefone arambwira ati brother ndagukeneye uze umperekeze ku kibuga c'indege ariko amakuru yagiye nta makuru ugira sita wanje sinzi yagiye nuko ngomba cenda mubaza ugiye he sandaza giye ukina film murabizi ko ari byo vyiza na cyane Camamare Marcus reka tugumane mu kanya turaje dugukoresha ma bro hola ma people